Fondation Pax Burundi uyu munsi ifise umugwi wo mu cicaro ca mbere Aigle Noir, ikagira Tigre Noir, ukagira na Academy rero ayo twokwita pepiniere, ugwaruka ruheza rukaduga jo gushigikira iyo migwi. Uwo n'umugambi no kwita duhereye ko ari nawo tuza guhagarara ko cyane uyu munsi. Mu yindi migambi maze kurangurwa na Fondation Pax Burundi hariho basket. Muri basket turafise uyu munsi umugwi wa basketball w'abahungu. Mu minsi heze dufise na basket y'abigeme mugabo twarayihagaritse kumvo runaka. Hariho kandi atletisme turafise umugwi urimo abana batari bake kandi bariko baratera imbere cyane gose cyane mbere ku buryo ku rwego rw'igihugu twishimira intambwe bageze ko. Iyo haramutse hagira abaje hanze abiwacu babwirizwa kuba barimo, murumva yuko ari umugwi uhagaze neza. Mu migambi kandi hariho iradiyo Eagle Sports FM, hakabaho uyundi mugambi mwakurikiranye mu minsi heze aho mwiboneye ibirori byabereye Makamba, ikibuga Nkurunziza Peace Park Complex iri Makamba. Icyo kibuga kikaba cegukira imigwi ya Aigle Noir. Hanyuma mu migambi kandi maze kurangurwa hariho twovuga izini Eagle Mineral Water ihindura amazi yo kunywa, mwese muramaze kuyabona. Hariho kandi umugambi witwa Eagle Security Service, uyu ukaba urimo ugwaruka rufasha mu bijanye no gucungera ibibanza n'imirimo itandukanye murabizi kandi mwaranababonye Makamba. Hariho umugambi wa hotel ya Aigle Noir, muramaze kuyibona Makamba mwarayibonye. Hariho kandi umugambi wo gushigikira abene gihugu cyane cyane mu gisata c'indero, aho hariho ishure college communale yitwa Sampeke yubatswe na Fondation Pax Burundi kugira ngo bashigikire mu ndero muri rusange. Hariho kandi igikombe muzi cyama gitunganywa ku mwaka muri football kitiriwe Nkurunziza Cup, ubu kikaba kimaze imyaka 2 gitunganywa na Fondation Pax Burundi. Hariho kandi Coupe des Zéros, igikombe c'incungu muri basket naco nyene gitunganywa ku mwaka gifashijwe na Fondation Pax Burundi. Hakabaho Tanganyika Cup muri football, ni ihiganwa naryo nyene rihuza mbere ibihugu vyo muri kano karere, naryo nyene rimaze imyaka ritunganywa ribera Makamba cyangwa no hanze mbere rishigikiwe na Fondation Pax Burundi. Hakabaho Agriculture Project, n'umugambi w'uburimyi mbere twovuga ko ufatanye n'ubworozi, aho ku bikorwa biriko birarangurwa na Fondation basanga ari ngombwa ko hari n'imigambi idasigara inyuma nk'uburimyi kugira ngo bafashe ugwaruka cyangwa mbere abakozi ba Fondation. Aha twovuga amahegitari arenga kuri 30, ubu unye hegitari 15 ziri muri Mukike muri Bujumbura rirare na hegitari 15 ziri muri Karusi. Izi ziriko zirimwamwo ibigori n'ibiraya n'ahandi.